Ibijanye na kamere, ikiganiro ca kane. Nagira munkundire nsubire banze nidondore. Nitwa Padiri Emmanuel Ndayegamiye, aho mperereye ndi muri Canada guhera mu 2014. Mu mirimo ya misi yose nigisha igifaransa kw'ishure ry'abigenga, ariko ndabandanya umwuga w'ubusaserdoti. Mu kiganiro ca mbere twazirikana akarangamutima. Ku bakristo vyitwa ubukristo. Twarabonye ko akarangamutima ni harya mu buzima wugurukira Imana, kugurukira abandi, kugurukira ibidukikije, gutyo ukaronka amahoro mu buzima ubayemwo ubwo aribwo bwose. Mu kiganiro ca kabiri twabonye yuko ubwo bukristo bwawe, ako karangamutima kawe, karafise ingene kajanye n'aho uherereye n'ubuzima ubayemwo uyu munsi. Ni ukuvuga aho uherereye, ubu buzima urimwo uyu munsi burafise uruhara ku bukristo bwawe, ku karangamutima kawe. Ikiganiro ca gatatu twazirikanye ivyerekeye amashusho y'Imana. Ingene tuvuga Imana. Twasanze ishusho ryiza, imvugo ibereye ari yerekana urukundo rw'Imana twamenyeshejwe muri Yezu Kristo. Uyu munsi tugira tuzirikane kuri kamere y'iwacu, kamere y'umwe wese, uko usanzwe umeze, uko nanje nsanzwe meze, kamere yanje. Ivyo mvuga ndabikura hanini muri ca gitabo co kwa David Pera. Tuza gutangura kuzirikana ivyerekeye iyo kamere ko ari kamere yaremwe mw'ishusho ry'Imana. Tuza kuraba ingene iryo shusho ryiyerekana muri iyo kamere. Turaza guhagarara kuri kamere yawe nanje, ibiyiranga. Turaza kumva ko ijana n'imico kama, kwihinduka, ingene dushobora kuyirimbura, ingene umukristo aguma arondera kugaragaza ishusho ry'Imana muri kamere. Hanyuma dusozere. Twese twaremwe mw'ishusho ry'Imana. Kamere irafise uruhara ku bukristo. Uku kuntu umeze, uku kuntu jewe meze uyu munsi, birafise ingene bifasha canke bidafasha ubukristo bw'iwanje. Uko umukristo abona kamere yiwe n'iy'abandi, ayibona afatiye
mu gitabo c'amamuko igabane ca mbere 27. Imana yaremye umuntu imwishushanijeko. Aho uzohura n'ikiremwa muntu hose urashobora guhagarara ugatangarira ishusho ry'Imana imbere yawe. Nca nibuka bimwe bya Gahini na Abeli. Uramutse mu buzima ushesha amaraso ya mwene wanyu, sinureka kubivuga, murabona uri umurundi utegerezwa kuraba ibiriko biraba mu Burundi. Uramutse wubahutse ugasesa amaraso ya mwene wanyu afise ishusho yaremwe mu ishusho ry'Imana, uzoguma wiruka nka Gahini gushika umunsi uzohagarara ukakira ikigongwe c'Imana. Ibindi ni ukwibesha. Ntushobora kwica umuntu ngo ugume uvuga amajambo ugira ibyo ugira, ntibishoboka. Ko ni ukwiruka nka Gahini gushika umunsi watuye ukasaba ikigongwe, ukakira ico kigongwe c'Imana. Ibyo rero ntivyokanga kubona abantu b'abicanyi baguma biruka. Bazohagarara umunsi bibutse ko twese twaremanywe ishusho ry'Imana, hanyuma bagaheza bagapfukama bagasaba ikigongwe. Aha navuze natanze akabero k'abicanyi, mugabo ishusho ry'Imana turyonona mu buryo bwinshi. Iryo shusho ry'Imana twaremanywe ryerekana gute muri kamere? Imbere yanje mfise ishusho ry'umuntu yafashe ingingo. Urumva bari abantu babiri bari bahanye ibipfunsi, kandi bose mu maso bayoberanye kubera ibyo bipfunsi nyene. Mugabo umwe arahaguruka agenda kuraba mwene wabo, amubwira ati akira amahoro ya Kristo. Ubundi nawe araremuka mu mutima aratwenga, hanyuma acagira ati yego ndayakiriye kandi bihagarare ngaho. Ishusho riryoshe kuraba. Ishusho ry'Imana muri twebwe ryerekana gute? Luther avuga ati mu bwenge no mu mutima bityoroye. Ubwenge butyoroye atari akenge. Abantu ubona umwenga baguma mu bintu bya kenge. Oya, ubwenge n'umushaha bityoroye, uwo ni Luther. Uwundi ati mu kwamana ntaryo mu nema. Mu kwama wumva ko Imana ari nzima kandi iriko irakorera mu buzima bwawe. Ubundi yitwa Soren Kierkegaard ati ntihajya kubera uri mu bunywanyi n'Imana, uri mu bunywanyi n'abandi, wubaha ibidukikije, uri uca uja mu bikorwa by'urukundo n'ikigongwe. Hanyuma umwanditsi akatwibutsa ati
uwerekanye ishusho ry'Imana muri kamere yiwe ku buryo burangutse, muca mwibaza nta wundi atari umwana w'Imana, Yezu Kristo. Niwe yatweretse ishusho ry'Imana ku buryo burangutse. Muri we twarabonye Imana. Kamere yawe nanje. Umwanditsi agira ati umwe wese arafise kamere yiwe idasa n'iy'abandi. Nuko niko bimeze, nta n'umwe ameze nk'uyundi. Hanyuma iyo kamere imeze gute? Nuko wibona, nuko nibona. Igita mu gifaransa c'était conscience de soi. Aha rero mu ngundire mpagare gatonya ico kintu cuko nibona canke wibona, ico kintu ca conscience de soi. Ibintu turimwo by'amoko mu Burundi, ubuhutu n'ubututsi, k'umuhutu n'umututsi. Hariho uwundi mwanditsi mugabo ibisi bya David Perrin, uwundi mwanditsi yitwa Tajfer, ariko aravuga ibyo by'ubwoko, avuga ko ari identité sociale. Mu Kirundi novuga ngo iki? Ni kamere iturutse, reka ndabivuge mu gifaransa hanyuma ntindabihindura neza. Ti ethnie, ni identité sociale. C'est cette partie du concept de soi. Urumva hari uko nibona, hariho agapande muri iyo kamere yanje. Cette partie du concept de soi des individus qui provient de leur appartenance à un groupe social, iturutse ku mugwi kanaka nturukamwo, associé à la valence et à la signification émotive de cette appartenance. Ikajana n'agaciro ndabihaye mu mutima. Urumva muri kamere yanje harimo agapande gaturutse ku mugwi kanaka, hanyuma n'agaciro ndabiha. Hari abavuga ngo ibyo si ikibazo kuba umuhutu n'umututsi. Mu nkundire nshireko kabaza. Ibi bavuga by'agaciro uheze ukabiha mu Burundi, kuva mu mugwi, guturuka mu mugwi n'uyu, biturutse mu miryango n'ibiki, ibyo n'ibisanzwe. Mugabo agaciro biha, akarorero 60%, 40%. Mu nzego ubu bigeze no mu bundi buzi bw'abigenga. Agaciro biha. Jewe aho hantu ndahabona ikibazo gikomeye cyane. Kuko aho gaciro kavuye mu ibatisimu, ntibishoboka. Ubwo nta kuntu umugwi mvamwo
niwe wari w'abantu benshi, noca ndabiha agaciro nsanzwe mba muri uwo mugwi, gaca ndabiha agaciro kuko nanone bimfasha kuja mu nzego izi na ziriya binyoroheye, canke mva mu mugwi w'abakenya ngaca nebagura uwo mugwi w'abakenya ku buryo burangutse bwumvikana, kugira ngo abo mu mugwi mwinshi bashobore kunyakira, mbere banshire mu nzego zikomeye, canke kubera ndi mu mugwi wa bakenya ngaca mfata nkabiha agaciro, nkabifata nk'ikigwanisho kugira ngo numvikane mu makungu. Aho gaciro ndabihaye. Mbega ubwo inzira ibereye si ukureka kubiha agaciro? Na nyaburya kubiha agaciro bizana n'ibibazo bitazopfa bironse inyishu. Ico kibazo ndakibasigaranye. Kamere yacu ngo irangwa n'ibintu bitandatu. Bavuze kamere yawe baba bavuze wewe wese, umubiri n'umutima. Ico ni icambere. Ica kabiri atubwira ko ihinduka. Kandi yiyubaka kubera yiyubaka ku mwanya irahinduka. Hari aho uja ngaho ukibaza uti mbega birya bintu kurya kuntu nigenjeje ejo haheze kubera iki vyanshikiye? Irahinduka, yubaka ku mwanya bifata ingene wugurukiye Imana ukugurukira n'abandi. Ica gatatu avuga ati abantu barashobora kuyitegera, cane cane barya abantu mwegeranye, abo bita les gens qui comptent. Harya uremerewe ku mutima urya muntu ugenda ukabwira ibibazo vyawe, akakumviriza, n'ababifise akaza akabikubwira. Urya murazinanye arashobora kukubwira kamere yawe uko imeze. Rero nogira nti nukuraba neza kirya gihe usanga turenguka tugenda kuvuga abandi, ubwo uwo kubaza turya muntu murazinanye ko muvuga murazinanye, urazi ibibazo vyiwe, yaraje kubigutura, wewe waragiye urabimutura, mwaraganiriye, murazinanye. Ica kane agira ati kuyimenya neza uca ku bandi. Kugira nimenye ndakeneye kumviriza abanzi ibyo bamvugako, abanzi neza barya nyene les gens qui comptent. Agira ati irashobora kuyobeza, ico ni ca gatanu, irayobeza abantu igatangaza. Abantu bakubona uku uyu munsi, ejo bakakubona ukundi, nawe nyene ukibona uku, ejo ukibona ukundi.
abakunda kuja ngaho bakagiriza uwundi bakamwagiza bakayoberwa ko nawe nyene atangara, nawe nyene ashobora kuba ariko ariyagiriza muri uwo mwanya canke agira ati ibintu ko ntitegera ibintu n'ibiki. Mu njiri Yezu Kristo yagize ati, ahantu yarabonye ko yagize ati, mbere kuja gutosora mu jisho rya mugenzi wawe banza uhagarare witosore wenyene. Yashaka kuvuga yuko turi impumyi kuvyerekeye kamere yacu canke y'abandi, ntituyizi neza. Hanyuma icanyuma avuga ko bijana n'imico kama. Uri umurundi bashobora kumenya umurundi, umunyarwanda uramumenya, umuganda uramumenya, wibagiye kuri umurundi emwe bazobikwibutsa abandi. Umwanditsi avuga ati iyo kamere ijana n'imico kama. Aho hambere avuga ati abantu barashira imbere kubaha kamere yabo bafatiye ku byo abandi bavuga. Kandi abantu batinya uruvugo, ugasanga ibyiyumviro byiwe, ingendo yiwe ahabona bitwawe ahanini n'ingene abantu bamuvuga canke batamuvuga, ko na cane cane uba ugomba kuboneka neza. Aho hambere hahese rero ibyo bintu byari bikomeye cane, ugasanga abantu bari conventionnel. Mu nyuma haza ikindi gihe abantu hagomba kwiyubaka bafatiye kugene bonyene bitekerereza. Abumva ururimi rw'igifaransa bahereye je pense donc je suis, donc je pense niyumvira gutya kuri jewe niko ndi rero. Hanyuma ati ubu abantu biravye neza ni nkuko nyene agira ati jewe nitekereza gutya rero niko ndi. Mugabo akongera ati nitekereza gutya kandi nipfuza kuba gutya rero niko ndi uko ndavyipfuza. Abo bose urumva ntibagifatira ku ruvugo ibyo abantu bavuga. Umwanditsi arabandanya ati kamere irahinduka, nico gituma imbere ya byose ari ukwimenya, ni ukuvuga gufata umwanya ukazirikana ingene wumva umeze. Reka ndabe jewe ingene meze. Hariho abahinga bashobora kubidufasha, abantu b'abapsikologe, b'abapsikanaliste barashobora kubidufasha. Reka ndabe ingene nakira ibinshikira, ingene
mbayeho mu mibanire yanje n'abandi. Mbega nakira gute abandi? Mbega nisuzuma gute, nigaya gute? Ibintu bintera isoni n'ibiki bimaramaza? Mbega ndubaha abandi? Mbega ndi umuntu asaba imbabazi binyoroheye canke ico kintu ntaco nzi? N'ibindi urumva ibyo hari abantu bashobora kudufasha. Harimwo n'umupadiri yitwa Raymond Mombourquet yanditse igitabo ciza cane, à chacun sa mission umenga. Hariho abantu b'abahinga bashobora kudufasha kwimenya. Ati kwimenya ni ukwamizako. Ati kandi uko uri uno munsi nuko wirimbura ni magiriranire. Igihe wirimbura uba uriko uriyubaka. Ati kandi iyo kamere yawe yubakira hagati y'ibintu bibiri: uko umeze muri uyu mwanya nuko wipfuza kumera ejo. Kamere yawe iri aho habiri. Urukundo uno munsi ndiko nipfuza, kandi ndafise ico nipfuza kumera ejo. Kamere yanje iri hagati y'uko meze nuko nipfuza kumera ejo. Ati twirimbura tubicisha mu nzira zitatu. Ubwa mbere ni mu bibazo nk'ibi: mbega Imana yanshushanije gute ntaranavuka mu mbanyi ya mama? Mbega nahamagariwe kuba iki? Mu gifaransa bayita moi transcendantal. Uko nahamagariwe kumera mw'ishaka ry'Imana, ikindema, ikinyiyumvira. Yashaka kumera gute? Iyo ni kamere yanje, atari y'uno munsi mugabo nzoshika kwejo. Kamere yanje urumva rero ntiri inyuma yanje, iri imbere yanje iyo ndiko ndaja. Umwanditsi agira ati iyo nzira iduha ubushobozi bwo gukura mu bumenyi, iraduha kandi n'umwidegemvyo. Inzira ya kabiri iri mu bibazo nk'ibi: mbega vyagenze gute ngo mbe meze uku nimereye? Iyo ngo ni moi narratif. Nagiye ndahinduka gute? Nagiye ndahinduka gute? Kamere yanje ni nyamwinshi, niko novuga. Mukahise nagiye hirya ejo nari meze uku, uyu munsi meze uku. Ibyo byose byagiye biriyubakanako meze uku. Ibyo rero ngaheza nkabizirikana. Ati nk'umukristo rero nta kwibagira kuvuga ibikorwa bya mutima muri ubwo buzima bwanje, muri ako kahise. Uriko uravuga ingene byagenze ngo umeze uku, wibuke ko umutima mweranda
abifisemwo uruhara. Inzira ya gatatu yo kwirimbura iri muri ibi bibazo. Mbega niyumva gute mu mubiri? Moi corporel. Ati uko nanone umukristo ntatandukanya ubuzima bw'umubiri n'ubuzima bw'umutima. Ni wewe wese umubiri n'umutima. Urwaye ku mubiri birafise uruhara muri kamere yawe no mu bukiriso bwawe. Hariho abantu batangaje, ngoma ntangarira umuntu ari hano nabonye ari ku musego ariko arajabuka ava kuri iyi si, nkamubona ingene afise amahoro, ingene ariko arahezagira ibibondo vyiwe. Iryo shusho n'uyu munsi ndaribona. Jewe ku by'ukuri yambereye akarorero ingene nipfuza kuba kuri iyi si. Umwanditsi arabandanya ati umukristo ni uwurondera ko ishusho ry'Imana rigaragara muri kamere yiwe, mu buzima bw'umubiri no mu buzima bw'umutima. Ishusho ry'Imana rigaragare. Imana ni rukundo, Imana ni kigongwe, Imana ni bwitonzi, bikagaragara mu buzima bw'umubiri no mu buzima bw'umutima. Ati igihe rigaragara cane cane ni mu gihe tuba turi mu nema, bimwe Calvin yigera kuvuga. Igihe tuba turi mu nema. Inema ni mu gifaransa ni grâce canke autocommunication de Dieu dans notre vie. Abandi bagira bati présence agissante de Dieu dans nos vies. Kumva ko Imana ufise inkomezi z'Imana muri wewe, ko hari ubushobozi buvuye mu Mana muri wewe. Ati igihe uri mu gicumuro iryo shusho ntirigaragara, ntiriba rikigaragaye igihe uri mu gicumuro. Harya twavuye gusenga hanyuma mu nyuma kakaducamwo tukaja gutamba duhagaze, mvuga yuko tuba turiko mu ngwana z'amajambo n'ibindi, aho rya shusho ntiriheza ngo rigaragare. Dusozere. Nk'abakristo kamere yacu iguma yiyubaka, kuko nanone yugurukiye Imana, yugurukiye n'abandi. Twipfuza gusonera ibidukikije. Yiyubakira hehe? Mu bunywanyi bw'Imana. Avuze no kuvuga ibikorwa dukomeza mu bunywanyi bw'Imana. Uvuze kwiyugurura ni mu gisabisho, ku bakatolika mu guhereza inkuka y'imisa, gusoma ijambo ry'Imana n'ibindi 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 mu bunywanyi n'Imana. Ati kamere kanje kiyubakira kandi mu migenderanire myiza, mu mugwaneza ngiranira n'abandi.
ati no mu gusonera ibidukikije. Ikiganiro ca kane kigarukiye ngaha. Umunsi mwiza, umukama abahezagire. Umunsi mwiza canke ijoro ryiza bivanye n'aho muherereye. Umukama abahezagire.